kakabegwa iyo turi kumwe sinifuza kukarekura kandi nkafitiye byinshi mu migambi y'urukundo naramuka yemeye nzamuhoriro cyo gihe kiriku yarari muri Bantu Boy turahura turavugana neza nko mu brother turayaga turatera n'ifoto kenshi iyo foto yaratunziye abenshi barayibonye Yes, bakunzi ba Cyubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya kamera ni Alexon mubandanye mukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane uno munsi ndi kumwe numwe mu baririmbyi bigeze kuba bakora neza cyane ariko muri kino gihe ntiko turamubona muramuzi ku ndirimbo mugani muramuzi kuri ngeri muramuzi no ku ndirimbo nyinshi harimo garuka bakoranye na Mukombozi yitwa Petit Dan ndazi yuko uvuze mugani ndirimbo kwa mugani nta murundi numwe atayibonye ndetse mwaramubise n'amajambo menshi yavuze Fizo wenyine ubwiwe nico azogomba nico azomukorera ariko muri kino gihe ntuzi Petit Dan byapfiriye hehe twagerageje turamurondera tumusanga iwabo mu kariti iwabo hasanzwe mugabo ntaba ngaha iyi ni location twarondeye mugabo nahaba hameze neza kamaze ndamuhe kaze kuri Cyubahiro TV abanza baramutse ndazi ko bimeze fresh Petit Dan ndakora mukije. Yes nanje ndabaramukije meze bon umeze fresh ndashima kweli Mgana ho wazimya gafresh rikaguma ari kose hasi basi ebana twime byose Dani imbere yo kutuja mu majambo menshi atandukanye mu byo tuza kuyaga twagiye kuri ngeri ako kana mvuga karambara kakabegwa iyo turi kumwe sinifuza kukarekura kandi nkafitiye byinshi mu migambi y'urukundo naramuka yemeye nzamuhoriro ngeri ninguo ya bei aifuliwaki inapendeza sana reka nongere naguhe kaze kuri Cyubahiro TV. Yes merci murakoze vraiment Dani hari abantu beshi bibaza ati mbega Petit Dan yoba yarapfuye Petit Dan muri kiro gihari mu biki Petit Dan ari mu biki muri make bo sinzi ubona ndi mu biki je Petit Dan mbona umenga sinibaze ko yabuze amafaranga gusora indirimbo kuko impana arayifise namba hari abantu bamera bafise ijwigiza ngaha mu Burundi Petit Dan ntwereka kutamushiramwe Dani ni kintu kibuze we kugira tugume tukubona uri muri sirikasiyo kwa kundi gisora zazindi follow you nizene zitandukanye ngira ngo nuko wabivuze ubugi urabona umuziki wacu mu Burundi sikirenga nko mu bindi bihugu ngira nivyo nyene bisa navyo me ariko urabona turagerageza nyene mu kuyipushinga nyene kugira ibikorwa byacu bije habona hari company isanzwe ikora amaklipe video ni tutiwe turayivuga izina twarigeze kumva yuko bashaka kuzogufasha ndetse nibo banagukorera ama video mbega byo byapfiriye he sinzi ngira ngo Genzi company yari inkorera imfata ku mugongo ni impano video benshi barayizi impano video niyo yaramfasha memuga tusubiye inyuma ibintu birahera ko umuntu nuzo kwama byo gufasha by'ubufasha yego Dani twageze kubona unasohora n'indirimbo mugani twagiye kwanza kuri mugani kuje kuganda bereke ko afise talent ziwe indirimbo ziwe zose ndaziza amazina ariko ndamusaba andirimbire kukubera ni wari umuririmbyi Dani jewe nenemere kuririmba indirimbo zawe naziririmba ariko kuburyo turi kumwe ngaha reka ndagusabe wenyine uziririmbe twagiye kuri mugani none wowe wenyine uzizi gusa oya abarundi bose barazizi benshi tugende kuri mugani rero je indirimbo zanjye hezo zose tuva ngaha tuziririmba amani reka kundusha amani tugende kuri mugani gatonya basi Nasikia miaka sasa imepita 17 toka siku umeondoka mugani hata jina langu lila ambalo ulonipa ndilo natumia ni Dani na kutafuta Fizo ila sijui uko wapi vile mjini kaka sipazowei napata tabu nasikia una Bantu Boy sijui wapi lipo kutona sumbuka picha yako mkononi njaa bila kula jua mvua vyangu uko wapi Fizo twageze kumara amajambo menshi bavuga yuko wewe uri mu bantu bazohaba baje gusinya contract muri Bantu Boy ndetse aranakugabira n'indirimbo zitatu mbega za ndirimbo zitatu yakugabira byagenze gute ko hazi imyaka myinshi tutabonye warazisohoye
ego ibyo birazwi bo benshi barabizi me muga urabona mu ubuzima bo ibintu birahinduka sivyo umwana w'umuntu arashaka gupanga ikintu me Imana igahindura ariko icyo Imana we yapanze we nushaka kugihindura umwana w'umuntu je naje navyakiriye kujya nyene me urazi bo Fizo numutama ni legendary ni papa wa twese mu muziki ndetse n'abandi nyene me muga je naramutahuye kuko urabona ujya bafise ibintu byinshi bakora bagenda mu bihugu byinshi bitandukanye nyene bakenegwaho henshi bo niyo mpamvu kubona bijya bitabaye ndazi benshi amajambo bavuga menshi cyo gihe kiriku yarari muri Bantu Boy turahura turavugana neza nko mu brother turayaga turatera n'ifoto kenshi iyo foto yaratrendinze abenshi barayibonye bavuga ko amajambo me nivyabaye bikiramuka ngo bibe me narabitahuye urazi Fizo cagiye nyene baci bamuhagara mu bintu by'amaprimusic aja mu bintu byinshi me je sindacikinege umwanya n'umwanya duhuye na mutama tkoshwa urabona isezerano umuntu yasezeranije sinzi vraiment digitayari naho twahura no munsi kambira petit ngukore I'm ready. Urumva wicu tuvuga ati jewe Fizo kweri umunsi yarose umwanya ndamusavye zandiri muzoze kuzikora akanya nikaboneka mugabo nkawe none se bafise ububasha ni wanyemereye je sinogenda kwibwira mugihe bo atarusha ndahabwa ego barabo kuno mwanya ga bo na edit manager wa Bantu Boy arabizi indirimbo irazwi nuko none mugihe ko yoba izwi muri staff muri Bantu Boy staff ya Bantu Boy ko kutagiye ukabwira nkaba Endomike cyangwa Penieri ati je ndashaka mu nkore indirimbo Fizo yanyeme ko ndazi ko nabajya barabizi niko Fizo yakomeye indirimbo zitatu bo baje barabizi nivyo me muga ubutanga itegeko ni Fizo nashaka gushikana akavuga ati petit mukorere gira ukunuko nuko Dani nk'umunyarusaku gerageze kumva amajambo atandukanye yuko baragiye muri Bantu Boy hanyuma uko bashaka uko uririmba baravyanka ikindi nacyo numva nk'umunyarusaku nyene yuko wewe hari amahera baba baragusabye umuproducer yagira gukorere hanyuma ushura nka kuyatanga ku buryo indirimbo baziguhaye ku buntu aya makuru niyo urumva Jasmema ico no kubwira icambere ego urabona abantu baravuga sivyo kandi industry atari bimwe bavuga commentaire industry ntigyoha ngira urabizi tuyegeje kuraba ibintu by'amabezi Big Fizo na Sad B Big Fizo na Lolilo Sad B na Lolilo umva industry igihe uko nyene me abantu baravuga ico no kubwira kwa ncambere bo ndiko ndabivugira nga muri cameraman jewe bo ndatekereje kandi ndi umuntu nubaha umwana nkuko nitwa Daniel Petit Dani bo jewe sindakubesha sivuga ati ngo nubutandero nta mu generation nimwe ubabana ko barasohoka ubuvuba je banduta kwandika cyangwa banduta kuraba ibiharawe nkuko nyene uburyo vraiment genda sinkubesha je ndandika n'indirimbo yiwanje na video uri wa mbere no sindi wa mbere me n'indirimbo yiwanje jewe ndagerageza guhanura nka kuba Hero TV nkuko mubona ko ari kumwe na Petit Dani umwe mu baririmbyi bazi kuririmba neza umwe mu baririmbyi bazi kwandika neza umwe mu baririmbyi yagiye kuri stage uyobaze ko ari Diamond yaje ngaha anya mu gihugu cy'u Burundi Dani urakoze cyane bazi ko akanya waduhaye gashimishije no mu kindi gihenda gukeneye uzoduhakanya so thanks very much murakoze ku kanya kanyu muyigoye kuza kudusura muraho ikaze kandi ngira ngo son bishasha biraje nimutwigungire byo muza mudusuza hama dukorane muri bwabo cyane gose mubandanye mukanda subscribe na comment hama natwe muraba boss bacu nako turabakozi banyu ndibaze ko ibintu bizogenda neza nyuma ya kamera ya Alexon turabakunda cyane.